rero gushika n'umwanya n'isaha ntituzi aho vyapfiriye ntituzi naho vyasobanye kugira ngo ikintu cacu kigende neza. Twarituye uwo bita Pascal mu biro vy'umukuru w'igihugu ntiyatwumvirije ntiyanatwakiriye. Twaratonze kabiri kose ku biro vyiwe atwizeza yuko atwakira, ntivyabaye bigikunda yuko atwakira, ahubwo twaragenda tukahirirwa tugataha tutanamubonye, kandi tukanamutelefona atewe nyakubawa twashitse ya programa waduha niho turi, ariko ntiyigeze atwakira. Twarituye uwundi yitwa Senere, uyo Senere wewe ni birebire sinzi ne bimeze vyiwe, ahubwo ni umukuru w'igihugu niwe wo kutuvugira nkuko dusanzwe turabarundi, kandi akaba ari umuvyeyi wacu. Naraba inzarira twishi n'imyaka ibiri ataco twihaye, ataco duhe amaboko, abana baravuye ku mashure, abandi uno munsi babaye ibisuma kubera yuko tutagigira ivyo tubagaburira. Harageze yaho vy'ukuri tuja mu mirima yacu tukarima nkuko murundi wese aja mu murima wiwe yavukiyemwo akawurima mu mutekano n'amahoro n'urukundo. Katubakiye nuko twabuze aho turima tukabura aho turima, kandi ariho twavukiye kuva mu bwana bwacu tukaba tugeze mu basaza. Mbega babo twabyaye bobo baja hehe kutwege twari turaziragizwa, kandi twari dubona aho twavukiye ati natwe turabarundi nk'abandi tukarima. Ubu rero byaradutangaje, twebwe tuva niyo tuje abo izo nkaramiheto zitubuza kurima, simbona ko zizohava zironka ibyo zitugaburira. Musabikire dusaba ko mwebwe nyene mwoza muradushikira imbere mukabwira umukuru w'igihugu ko hariho abantu bagomba kwicwa n'inzara, hanyuma akagira icyo dufasha muzoba mukoze. Bavukiyemwo, basokuru bavukiyemwo, ba papa bavukiyemwo, twebwe tuze gukora kuba abana bacu baramaze kuva ku mashuri, benshi barirukanywe, abandi nabo inzara iriko irabicira mu nzu, abandi nabo ntaco tubafashamo. Na rero no munsi twazindutse tuze gukora mu mirima yacu twavukiyemwo twakuriyemwo. Abasoda baciye batuhagarika ngo ntimukora, ngo amategeko ngavuye hejuru. Rero twebwe twari tuzi ko tuze mu mirima yacu y'abakavukire twavukiyemwo twakuriyemwo. Rero tugiye tubona abasoda baduhagarika, twashaka rero abasoda ko bavuze ko bagira baze kudufunga, batwereka ahandi baduteguriye kuba ntituzofira mu abana bacu bagume bafa dufise amatongo yacu yakama, basokuru badusizemwo, ba papa badusizemwo, natwe ariho twakuriye, n'abana bacu ariho bakuriye, ariho bavyariye. Nk'abana bacu bamwe turaha dusigaye tungana, bakuriye ahanyene mu Kagaragara muri Kama, ariho bavukiye. Sinzi gito abatubuzi ingene tworima kandi tuze mu mirima yacu nkuko abandi bariko barayirima. Twe twaje kurima imirima yacu nkuko abandi barundi bose barima imirima yabo. Abasoda baduhagaritse, bamaze kuduhagarika batubwira yuko atategeko ngo riturekurira kurima aho hantu hacu rihari. Ntituzi rero yuko iryo tegeko ari ryo ryadukuye ngaha, ntituzi yuko batwereke muri make. Twebwe dusaba ko nimbara handi baturonke niba hatwereke, mugabo twoye kwishwa n'inzara. Ahubwo mbere turabuze icyo tuvuga, turabuze n'icyo dufata. Turiko twumviriza ibiganiro biriko biraca ku radio, tuja twumva umenga twebwe ntitwoba turi abarundi bo ngaha kwa nyene icubahiro, kuko twebwe turiko turumviriza amakuru twumva ko umuntu arime kugira ngo yiteze imbere, natwe turiko turaburagizwa. Nta kintu kibabaje nko kumva ngo turi bakama. None turi bakama kuzogera ryari? Ntituzi ico tuzira, ntituzi ikintu twacumuye. Twebwe ubu turiko turayerera nk'umwana atigeze yerekwa se. Nta kintu kibabaje. Abana baravuye kwishuri ngo abana nibige, bige bibagiki, bige barihigwa niki, bige bakuye uniforme hehe. Amashira hamwe yankuriza ararusha. Mbega uwo mwana yakuwe kwishuri niki? Yakuwe kwishuri n'ubukene bwuko ntakironkaho nkubita isuka n'icyaje. Ava kwishuri ashonje ashaja kurondera icyaje. Abantu bahereye mu busho bafungwa. Twege twari twarariye amadeni mu kurima. None ayo madeni kugeza uwo munsi bamwe bari mu busho. Twege rero nk'umukuru w'igihugu niwe menga niwe ngira ngo yoza kutuvugira iryanyuma, kuko tubona menga na musanteri wacu menga araduhunga, kandi kare twaremerana. Yaraza ngaho iwacu mu Kagaragara tukageranira imisi mikuru, akaza kahahagarara, ari n'amashingiro yari hari, nayo uya twayigezeko. Twege twabonye abasirikare batubwira ati nimugeze ngaho ngo nimutwereke
aho muhera twaje twahaberetse hanyene ariko baca batubwira ngo ubunyene tubazanira abasoda ngo ubunyene ngo 15 bari muturungikira ngo mbeko mutanguye kugenda aha bamwe mbere bamwe bagiye mugo twe twavuze ati ari ugupfa turapfuye reka turindirire ngaha ayijyanyuma hanyuma duheze turangize amakunga bibonye Ntare twebwe nta jambo nari mwigaraza kutubwira mbo muri make je mu 12 nije nishikiriye nye n'icubahiro ndamushikira ubwanje bwa minwa arambwira yuko ndanamubwira ati uwitwa Karegwa uwitwa Senere yaraje mu karere kacu arananyemerera ati nukurikira kugwa no kuvunika mwana abonyene baje bagomba bavyige babatunganirize ariko guhera ico gihe amaso yaheze mu nzira twagumye tuca hirya no hino niyo mpamvu wumva nadondagwa abo bantu bose twarabituye ntaco badufashije muri makero twebwe twagarutse mu matongo yacu byangwa abona ko atakira amatongo yacu batwereka amatongo y'iwacu nkuko umurundi wese afise ahavuka twe turinde ko badutwara mu gisoda hama mu gisoda naho batwereka imirima badushikirije